muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kw'igenekerezo rya ndwi mu Kakaro umwaka wa 2026, igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano baragendeye mu ntara ya Butanyerera, neza na neza muri komine Ngozi, aho twagendeye koperative Kojeda mu rurimi rw'ikinyamazuru, aho twayaze n'urongoye iyo koperative, aho twiboneye uko barima igiterwa c'ikizinu, eka mbere turanayagana bamwe bamwe mu barimyi b'ico giterwa. Ico giterwa ngo ntigisaba uburyo bunini, ntigisaba amatongo manini, kandi ngo kirikwije. Abadusanzwe mu bikorwa dukora vya misi yose turagwiza, turarima igiterwa c'ibizinu, hanyuma kandi tukigisha n'abandi bantu bose bashaka kwinjira muri ico giterwa. Ubu aho tugeze ku makoperative arenga 30. Ubwa mbere twatanguye turima turi twenyene, mugabo turanduruka tubona yuko iki giterwa gikwiye kuba igiterwa cofasha abandi bantu benshi kikabateza imbere, nuko natwe caduteje imbere kuko twatanguye turugwaruka, atabuzi dufise, dutanguza imitahe mito, mugabo ubu mwabonye aho mwagiye muraca yuko byukuri uko twatanguye atariko tukiri, naho dufise imbona kazoza natwe muri koperative yuko ikizinu coja guhiganwa n'ibiharage kw'isahani y'umurundi. Murazi ko isahani y'umurundi ibiriko ibiharage, rero tukifuza yuko ikizinu naco coja kuri urwo rugero, hanyuma bivuye kuri urwo rugero tuce tukigira kandi igiterwa njabukamazi gifashe yuko natwe muri ca civugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yuko umufuko wose ugira amafaranga, umunwa wose ukagira icuya, twe natwe ahubwo dushireko akarenzo yuko umufuko wose w'abantu bose barimo ikizinu ahubwo utunga amadolari mu mufuko. Twovuga ko ari igiterwa nka birya bindi byose, kuko n'ubu murabizi hari ibiterwa vyimeza mu ishamba, hari ivyamwa vyimeza mu ishamba, mugabo hakagera igihe abantu bakabitora babikura mu ishamba bakabigira igiterwa kirimwa. N'ibizinu nuko tureke nuko ubu amashamba atakigwiriye kubera igwirirana ry'abantu babaye benshi, nta mashamba kihari. Turagikorera umugina kurya nyene hajya gisanzwe kimera. Umugina mwayibonye ukuntu tukawukora dukoresheje ibisigazwa by'ibiterwa, harimwo nka bijya bipama mwayibonye, harimwo dushobora gukoresha ibitiritiri, dushobora gukoresha ibisigazwa by'ibiharage bijya biharoharo, canke n'ibindi byose bijya by'imiceri bijya baba kubise bagakuramo umuceri. Tugaheza rero tugakora umugina, hanyuma ku buryo mwagiye murayibona ukuntu dushiramwo ya mashwagara, mwabonye ukuntu duteka ya migina kugira ngo dukuremwo novuteri aba arimwo, kugira ngo ntazonyohe ya mbuto y'ikizinu yacu. Hanyuma umugina umaze guhora tuca duheza tugashiramwo za mbuto. Izo mbuto zimaze kujamwo tuca turindira indwi 2 canke 3 kugira ngo dutangure kubona ikizinu rero gitanguye kuduga muri wa mugina. Muri make ni bwa buhinganye n'Imana yaremye, natwe tuca twifashisha kugira ngo dukore uwo mugina ikizinu gishobora kumereramo. Rero mwayibonye twabacishije aho bariko baratangura kurima, hanyuma turaca aho dusanzwe turiko turasoroma ubu, naho biriko biramura. Twabacishije no mu yindi migambi turiko turashaka kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza yacu tuzoyishikeko. Nico gituma tuyaciye dufata yuko tubicisha mu kurima ubwacu dukoresheje ingufu nyinshi, hanyuma kandi tuce twigisha n'abandi bashaka kwinjira muri uwo mugambi. Rero muri make ikizinu
ni kirya nyene mugabo tugaca twifashisha ubuhinga Imana yaduhaye tukiga mu mashuri no mu bindi kugira ngo dushobore kuzana ca kizinu nyene ata bintu chimique na kimwe biba birimwo, ni kirya nyene mugabo dushobora kurimira mu nzu aho dushobora gukontrola ubushuhe canke ubukanye kugira ngo gishobore kumera neza kurya nyene ko mwishamba. Izo mbuto zimaze kujamwo ca turindira indwi zibiri canke zitatu kugira ngo dutangure kubona ikizinu rero gitanguye kuduga muri wa mugina. Muri make ni bwa buhinga nyene Imana yaremye natwe tuca twifashisha kugira ngo dukore uwo mugina ikizinu gishobora kumereramo. Rero mwabibonye twabacishije aho bariko baratangura kurima, hanyuma turaca aho dusanzwe turiko turasoroma ubu naho biriko biramura, twabacishije no mu yindi migambi turiko turashaka kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza yacu tuzoyishikeko. Nico gituma tuyaciye dufata yuko tubicisha mu kurima ubwacu dukoresheje ingufu nyinshi, hanyuma kandi tuce twigisha n'abandi bashaka kwinjira muri uwo mugambi. Rero muri make ikizinu ni kirya nyene mugabo tugaca twifashisha ubuhinga Imana yaduhaye tukiga mu mashuri no mu bindi kugira ngo dushobore kuzana ca kizinu nyene ata bintu chimique na kimwe biba birimwo, ni kirya nyene mugabo dushobora kurimira mu nzu aho dushobora gukontrola ubushuhe canke ubukanye kugira ngo gishobore kumera neza kurya nyene ko mwishamba. Patrice Barutwanayo arongoye koperative Kojeda aratuyagira ko mu bikorwa vya misi yose barema cane bakagwiza ikizinu bakanigisha abashaka kurima ico giterwa. Aravuga ko ikizinu ari giterwa nk'ibindi vyose kandi ico bashira imbere ngo n'abantu bafise ingorane zitandukanye. Kaze muri koperative mugabo twebwe ico twashize imbere cane n'aba bantu bahura n'ingorane zitandukanye zo mu gihugu. Urabona ko ubu hari ingorane y'ubushomeri. Ubwo bushomeri nabwo bufata cane ugwaruka. Mwabonye ko benshi muri twebwe n'ugwaruka. Mwabonye haro n'abiza amashuri bayamaze, harimo n'abafise na master mugabo bavuga ati jewe iki giterwa nanje ngira ndagishiremwo inguvu kugira nanje kineze imbere. Aho ni mugwaruka. Hanyuma kandi abakenyezi murabizi ko nabone barahura n'intambamyi zitandukanye haba mu ngo canke bakabura ukuntu bamana amafaranga bashobora bakoresha mu kwikenura, vyose batarinda kubisaba abagabo babo. Nico gituma mu vyo dukora twashizemwe abakenyezi benshi kandi muravye kirya igiterwa c'ikizinu nta nguvu nyinshi gisaba. Mwabonye ko mwasanze bicaye bariko baratekera gusa imigina, mwabibonye ego ni igiterwa kidasaba inguvu ku buryo umuntu wese naho yoba novuga n'ikimuga mugabo gishobora kwicara gifise amaboko kirashobora kurima ibizinu. Hanyuma kandi mu gushiramwo abasangwa butaka twashatse guhangana icambere na za ngwara zo gufungura nabi. Murazi ko zifata cane abantu bafise amikoro make. Abasangwa butaka bo mu Burundi nabo urabona aho bari ntibateye imbere gose. Rero yama proteine bahora bakura muri biriya bitungwa muri bya bitungwa bito barashobora kubikura mu kizinu, za ngwara zo gufungura nabi zigaheza zikagabanuka. Nyene twicaye umuntu arashobora kuhakura amamiliyoni. Nico gituma ico twagihisemo kugira ngo duhangane n'iyo ngorane ihagaze kwibura ry'amatongo yo kurimamwo haba mu basangwa butaka no mu bandi basanzwe. Ico kibazo gisanzwe kihari. Niyo migwi cane twahisemwo kugira ngo dukorane natwe duterere leta mvyeyi leta nkozi dushobore kwiterera natwe mu byo dushoboye. Bose abo bantu bafise ibigo mu mashuri yaba y'amashuri asanzwe, amashuri yigisha imyuga
baze kugira ngo dushobore gukorana, kandi twebwe twiyemeje nyene guterera muri uko ko kurima ico kizinu, hanyuma muri yambona kazoza yacu yuko umuntu wese afungura ikizinu kw'isahani yiwe tuyishikeko, hanyuma umusesekara badashoboye gufungura baca bawuzana tuce tuwujana muri ya mahanga nababwira yuko dufise ihangiro yuko dushaka kugishora hanze. N'ubu mwabibonye yuko dufise ama echantillo, turafise ukuntu tubibika bigashobora kumara. N'ubu mwabibonye yuko mu byo kugira ngo wa mwimbu ntushobore gutakara, tuca duheza tukavyumisha tugashobora kubibika umwaka urenga. Urumva naho twokwihangiro ati mu 2028 tuzobishora, tuca dutangura kubibika ubu nyene. Ibicagutse muri bya bindi tutashoye tugaca tuvyumisha, hanyuma tukabigira stock, tukazoheza tukabishora aho badashoboye kubirima, bagaheza bakaduha amafaranga tukayatunga mu mufuko y'amadolari. Umwe mu basangwa butaka twaganiriye, Kamariza Everine, aravuga ko ushobora kurima ibizinu ukabironka naho hoba ari muci. Atera kama abandi ko bokwiga, nawe ngo yabimenye kubera ko yize. Ushoka harimo nuko ibizinu twibaza ati ibizinu bijya bamara mu ishamba, ariko hari ubundi buryo umuntu ashaka kubihingura kubera bijya mu ishamba. Biboneka yuko imvura iguye, muga nk'ubu umuntu ashaka kubironka imvura itaguye. Akamureno batira abandi nuko nayo basigura nyene ati ibizinu bashobora kubandanya naho bamuci neza, ndabasigura n'akamaro kavyo kuko birahingurwamwo inyama, amaburedi, imita amaburedi, hama ndabumvishe nabo tuje hamwe kandi bambona akarorera ko kwiga bifise akamaro ko najewe no bakona bikwiye kubera nize. Dusabimana Konsili aratera kamugwaruka ngo nuko boja hamwe bakagira ico bapfunditse. Uko abajene baba benshi kandi biga ku bwinshi, niko baguma bagira n'ubumenyi butandukanye. Rero bagize recherche ikizinu turaronka ukuntu twokirima, turakirima tukanacimbura kandi kirimbukana rwose. Intambuko zo kugira umuntu aronke ikizinu, d'abord novuga yuko yobanza kuja hamwe n'abandi kubera ubumenyi burarahugwa. Twese twabanje kuja hamwe n'abandi kugira ngo tubone ibyo tutari tuzi yuko vyobaho. Rero nabo nk'abajene nkari canke abandi bantu nobatera akamo ko kuja nko mu makoperative canke ahantu kanaka mu masosiyete kanaka bokurayo ubumenyi. Je akamo notera urundi rwaruka nkanje nuko boja hamwe bakagira ico bapfunditse, kuko ngo ubugirigiri bugira babiri kandi umwe ntiwigira inama. Rero vyoba vyiza bagiye hamwe bakaraba ico bapfunditse, gutyo bakava no mu bushomeri, wosanga bariko barava no mu bushomeri. We ntaraja mu kurima ibizinu by'ukuri nta n'ikintu na kimwe nari mfise, kuko murumva yuko nari mvuye no kw'ishure, nari mvuye mu buzima bugoye, nta n'ikintu na kimwe nari mfise. Ariko ubu aho menyeye kurima ibizinu, ubu ndafise vyinshi nokwirata. Nahayo Juste aravuga ko umuntu wese yova hasi agakora, uwo bafise akageso ko kuba ataca ariko arakora ko yoja hamwe n'abandi bagakora. Aha turiko dukora imigina muri processus yo gukora ibizinu yo kuzorima ibizinu. Esha ibi mubona ni bisigarira by'ipampa, turaheza tukabikoresha uko dukoresha kuva ku ntango, tukabibombeka tukabivundika, turiko turabitekera, hanyuma mu nyuma turabiteka, tugaheza tugashyiramo imbuto, hama tukarimbira tukazokuramo ibizinu. Koperative turimo yitwa Kojeda, ikorera ngaho i Ngozi nyene aha mu gisagara, niyo turiko turakoreramo.
twisanze ku kivi twiko turakora twifuza kuzoshika aho igihugu kigomba kugera ku mbono kazoza umuntu wese ategerezwa kuva hasi agakora kuko ubuzi buriho bwinshi butandukanye umwe wese arashobora kuba ukora dufata ibijanye n'ivyo wigiye mugaha nk'umwanya utaba uri kurakora ibijanye n'ivyo wigiye urashobora gukora n'ibindi byose nibi vyo kurima ibizinu ibintu byiza cane bitarinda kugusaba amashure maremare canke ngo ube warize canke utanize warize canke utize urashobora kubikora rero nobwira bose yuko uwoba afise akageso ko kwirirwa ataca ariko arakora canke urindiriye ngo nakazompa akazi koja hamwe n'abandi tugakora tukiteza imbere kuko birashoboka ijyamo nakazoza y'igihugu twonayishikira kare ahubwo tutaranarindira ijya myaka kubera ko ijya myaka nibyo nibaza ko bashizeho kugira twese tuzobe twahageze mugabo abambere nibaza ko bazohashika kare cyane kurusha hajya rero tukoze twese tukashiramo umwete hajya twonahashika kare rwose. Uwurongoye koperative yaranatwiganiye uburyo butandukanye bwo kwihereza ivyo bizino. Murakoze twebwe icambere nuko ibyo turima si twe tubifungura twenyene mwabonye aho twagiye turaca twaciye no muri restaurant aho basanzwe babiteka ngaha mu gisagara naha hakurya nyene hakurya y'ibi biro ijya restaurant ijya urabona ko ari gatoyi naho ni barateka ibizino kandi bose babiteka ku buryo butandukanye umuntu wese arashobora kwiyumvira ati jewe ngira ndabigire ifiriti ukabigira ifiriti hari abantu badakunda ibintu bikenjagurika agaca ashaka kubigira ifiriti akabifungura ari ifiriti hari abandi bantu bavuga ati jewe ntakibonye mu isosi sinogifungura ni mu isosi ugaheza ukabikoza ubugari ukabikoza ubuswage ukabikoza umuceri eka ikintu cyose hariho n'abandi bavuga bati jewe nanje hatagiyemwo nk'utudagara nanje cumengo ni cyaki cyo mw'ishyamba ibyo byose turaheza tukababwira uko boshobora kubikora kira noneho mwabonye no ku mafishe yacu yuko dusanzwe tugira n'amabrochette y'ibizinu ayo nayone araribwa cyane abantu aho tumaze kuyotsa twabuze ibyo dutanga arabandi babigira utumizge twavuga nk'ama burete amasambusa amapiza hose ugasanga ikizinu wakiriye twe tuvuga ati udashoboye kukirya ukinwe hariho rero n'ubuyi hari ubuyi nabwone burimwo ibizinu ifu nayo y'ibizinu hari ifu y'ibizinu nayone nk'iyi nifu y'ibizinu ibizinu byonyene mugabi iyi abantu barashobora kuca bayitugurira babandi bahingura ubuyi bagaca bavanga aho gushiramwo bya bindi bintu biri importe nka yama zinc n'ibiki ibizinu bisanzwe byifitiye zinc rero aho gushiramwo bya bindi bivuye hanze ucushiramwo ikizinu ukabuhejeje gufortifya bwabuyi bwawe nubu rero hariho ishirahamwe ngaha nyene risanzwe rikora ubuyi riraheza rikaza rikakategurira bya bizino byumye ibi bakabisya bagaca baheza bakavanga na ya masereyale ibigori ingano isoya bagaca bongeramwo bya bizino ico gihe kiba ingaburo yikwije rero muri make murumva ko ikizinu kiribwa mu buryo bwishi kandi biroroshe ni kurya nyene utegura kurya usanzwe utegura inyama ni kurya nyene. Agasozera avuga ko gufungura ibizinu nta ngaruka mbi biheza bikagira ku magara y'abantu ahubwo nyabuna agahamagarira n'abageze mu zabukuru kuvyihereza. Nta ngaruka na ntoyi kizana twebwe tugishira mu mugwi w'inyama yuko gishobora gusubirira inyama neza cyane tuvuga nk'aba bantu bariko baragira mu zabukuru baba bakeneye yuko amagufa yabo aguma akomeye ikizinu kirimwo fere hariho ba bantu baba bavuga ati twebwe inyama barazitubujije ntazo tukirya aho nta ngorane kirimwo
zirajenisa amaserire yamaze gupfa mu mubiri, nk'abo bagwaye za diabete, nk'abo bagwaye imitima barashobora gufungura ikizinu nta ngorane. Murumva ko isoko y'ikizinu iragutse. Ba bana bagwaye indwara zo gufungura nabi barageza bakagifungura. Ba bantu bafise indwara zo mu nda, ba bandi bagira indwara mu nda, constipation, ibintu nibimanuke neza, ufunguye ikizinu kubera amafibre arimwo bica ucurara neza. Ico rero nta beshi burimo, uzoshaka kukigerageza azoheza telefone canke aduhamagare duheze tumuhe aca kigerageza umunsi umwe canke iminsi ibiri, azoheza tubwire uko yabisanze. Mwese mwariko muradukurikira, na ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima, uri gatoyu ufise ubutore be n'intwaro y'intwari, urambimbara ntaco nogu